Bagabo ngo ndabereke ukuntu dukora akantu karyoshe k'ibiyobe bitandukanye. Uratangura n'amavuta ya cocos oil. Ayo mavuta ni organic, nta bintu bacangamwo. Ufate utu tuntu mwambwiye ngena ngo twitwa ndende. Utu tuntu ni turaryoha, dufise intuze y'isukari iri natural, turasosa. Rero udukaranga muri ya mavuta. Hama ukazufata vya biyoba ukabihimbagura nk'uko. Aho ndasizemwo ibiyoba by'ubwoko butatu bune butandukanye. Hama ndabukataguye nyene uko nyene cansukamwo. Hama haheze akanya rero utusukamwo utu sesame seed. Reka ndatubereke ngaha ku gacapo. Utu tuntu usanga nyene rero utuntu ntabwo ni ubwoko bw'ibiyobe muga duto gose. Mugabo natwo dukunda kuryosha ubuzima. Usuke ko dukeyi, utundi urashobora kuza kumemegamwo mu nyuma. Hama rero tubivanga nyene ugenda ufyonda za ndende, utusukamwo aka gasirupu k'intuze ka organic, nako aka kantu kava Canada kararyoha. Hama rero no kugira tuze kumotesha ivyo biyobe. Hama rero ubivange uko nyene kuri panu. Hama bihiye ubisuka ku rupapuro uko nyene. Urabibona? Uko nyene ubisire ku intuze ku rupapuro. Aho tugomba tuvyegeranye. Rero ntukureko n'amaboko kuko biba bishushe. Ucukoresha agapapuro. Urabona nkuko niko ndabigira, ukagenda uzinga uko nyene kugira nyene bimatane. Utangura ubwa mbere kufyondagura. Ndabibereka ngaho imbere. Reka ndabereka uravyegeranya rero nkuko ugenda uvyegeranye kuko bigisushe biguma bimatana. Urabe ntushe uze nyene uvanga buke nkuko nyene kuri ako gapapuro. Aho ngoma ndabizinge kandi utu tuntu turaryoshe. Nakantu ushaka kurya igihe utaba ugomba gukoresha isukari risanzwe kugira biryohe, ukazingira nyene mu gasasu uko nyene ukacugagumiza ngaho. Aha rero tugomba tugafyondagure neza tukagire umuzingi. Urabona? Fyonda ugenda nyene wegeranya. Tugomba ko kegerana. Murabona uko nyene. Hama rero kamaze kwegeranya ivyo bintu urabikora akanya katari gato. Hazenda banyarukirize ku video singomba kwibindende. Utusuka ko twatu sesame seed. Hama hejuru uko nyene utu tuntu turaryoshe. Andacemfyondera ko hejuru nyene uko nyene ucurindira imanze ihore nk'iminota 30-40. Hama rero ucugenda uyikate. Ngoma ndabereke urashobora gukata nini nkuku. Zego kwanda rimfise umuntu ndagomba manze ndayitabagure ukunyene. Ucuyi katagura duto igihe ufise nk'abasici mugomba guteramira ku kantu karyoshe. Atu tuntu ngo duteramira ko murabibona. Utu tuyobe tuba dutekeye uku. Utu tuntu turi danje ndakubwiza ukuri kandi dufise inguvu kubera wibuke nta sukari wasizemwo nyene isukari riva mu mafuru nyene. Utwo mbega tuya tuntu twirabura mwavuze mwandike mwebwe muzi nyene tuba tuvuga batwita tumwe ndatangura muri pano n'amavuta. Ucugenda rero ukatagura ibi rero nivyo ndakuyemwo murabibona. Aha ufise nk'umuseci muricara ku gahawa ku cyayi mugakubita ndakubwiza ukuri. Utu tuntu turi danje ugumomagura ndakubwiza ukuri. Sawa mugira ibihe vyiza. Bye.